ma microfinance igice ca gatatu cyo twita 3e edition idufasha ubwa mbere kubonana n'abandi dusanzwe turi kumwe mu rwego rw'ama microfinance tukaja hamwe tugaheza tukaganira tugahana ivyiyumviro ingene dusanzwe dukora na cyane mu bijanye na inclusion financière bivuga gushikira abene gihugu na cyane abari mu ntara za kure zitegereye igisagara ca Bujumbura canke bategereye imigwa mikuru y'intara. Aho rero turaheza tukavugana intambamyi tubona zituma tudashobora kwegera neza abo bene gihugu, ndetse tukavugana naho tubona twoshira ingufu nyinshi gusumba ahandi kugira ngo abene gihugu batari bwaturonke mu byo dusanzwe dukora dushobore kubashikira duheze tubaronse ivyo bifuza mu bijanye no mu gukoresha amafaranga. Turaheza kandi tukaganira kugira ngo turabe intambamyi nyamukuru, turabe nabo twokorana kugira ngo izo ntambamyi dushobore kuzikura mu nzira, na cyane mu gukorana n'inzego z'igihugu, mbere tugakorana n'ama ONG atandukanye kugira ngo ivyo tudashoboye gushikako n'uburyo bwacu dushobore kuronka amafinansema adufasha kugira ngo abo bene igihugu vy'ukuri dushobore kubashikira neza iyo bari atangora. Ibintu nyamukuru twagiye turaganira ko murabona iyi secteur ya microfinance yahereye kera ikoresha ivyo twokwita système archaïque, ariko ubu turiko turashika muri digitalisation. Nico kintu nyamukuru twabonye tugiye gukorerako kugira ngo abene gihugu dushobore kubashikira vyorosha. Murabona yuko kugira ngo wubake amazu ushiramo amagence yose mu gihugu ni ibintu bitorosha, ariko no munsi twavuganye yuko tugiye kushira imbere igisata ca digitalisation, ubuhinga bwa none, kugira ngo mwene gihugu akoresheje agatelefone kiwe gatoya canke izo twita Android ashobore gukora ama operation ivyo no kwita kugira ashobore gukoresha uburyo bwiwe, aronka ingene ashira amahera ku ikonte canke yakurako atiriwe arashika iyo dufise ama agence, kuko nawe bica bimupfunyiriza urugendo kandi ugasanga n'amahera yari gukoresha kugira ngo ashika aho hantu yari kuba menshi, ariko akoresheje ubwo buhinga bwa none bizomufasha ko ashobora gukora ama operation atiriwe arashika ku bisata vyacu vy'ama agence. Cya kabiri nuko ico gisata twasanze kizoca gitanga ubuzi, kuko abene gihugu benshi bazoronka ubuzi bivanye n'ingene zo turiko turakora ico gisata ca digitalisation. Turabaha akarero, murabona abaja bari mikash ba ecocash ko ari benshi mu gihugu. Iyo digitalisation rero izotuma haboneka akazi ku bene gihugu batari bake.